bantu b'Imana hariho abagabo sinzi ngaha ko bariho mugabe Bujumbura bariho umugabo adashaka kuzana umushitsi batateguye nk'indwi zibiri yamubwiye abanza kubure abanza ahanagura amadirisha abanza hamagara abantu bamufasha kwa justa marido yakorotse ngaha babaho umugore atazi koga umugore atazi gusasa ushobora kuja mu rugo rw'iyo ugasanga ikirato kiri muri saro ibintu birajagara amasahani ari umva uyu mugore ntaroranye umugore aroranye azi nukuri siriko ndabahenda jewe umugore w'agaciro ndamirabura kubana n'umugabo wiwe haraho ubona abagore ukabona basa neza abagabo ukabona barajondamitse mw'abadamu Imana izo bibabaza umugabo ateza gufatwa neza amen kuko inge ndababwire nukuri ikindi akibabwiye ngiye ndakivuze ahantu hatagira urukundo nta mana ibaho Imana n'urukundo ukabona urukundo rwawe rwarazimye utanezererwa abantu udashaka kugaburira umuntu mu rugo rwawe udashobora gukera abantu Imana muri kubiri Imana n'urukundo umugore adafite amaboko atanga Haleluya haleluya Pega abantu beza nimwihamashi Murate usana so yabaremye amen uyu mugoroba udasanzwe umugoroba special ifaransa kuko Imana igiriye neza abubatse kuko n'abantu b'agaciro gakomeye mu maso y'Imana njyewe nitwa Renilde kuko bababwiye mvuye Bujumbura mu ishengero rya Garizonde zamu ndi umuvyeyi yubatse n'umugabo umwe n'abana bane Nararibonye kuko jewe narumaze imyaka 33 murumva ko mfise icyo nshobora kubaganiriza cyane cyane uruhande ndarubona n'inyuma ndarubona mw'abakiri bato rero mbere yuko ntangura kuganira nagira mbanze mvuge gato kugira ngo twumvikane ibyo tugiye kuganira urugo n'umugambi w'Imana sinzi ko wabigiyemo uzi ngo ngiye kugira mariage gusa hariho abazi ngo ndagiye kugerageza n'ibyakora saba tuzobana ibyanka nzohindura ntangora siko bimeze uyu munsi ariko ntibahindura buryo naho uhindura Imana ntibyemera bivuga ngo wabyinjiyemo urabigumamo haleluya urabigumamo ndijyanagorana ufukama usenge kuko ikibazo gihari uyu munsi abantu binjira mu bintu batazi ugasanga umuntu aravuga ngo jewe ndarongora umukobwa wo kwa Pasteur Sostene kwa Apotre Sostene ukajazompa kibanza mwishenge abakobwa beza ndabana ariko atarukundo rw'Imana rurimo rumwe kwitwa agape rw'Imana idusaba abantu bavuga ati okay yo mbega umukobwa afite taye nziza hari kindi maze misi numva ngo baragenda bakaraba amakonti bakaverifya agakonti k'umusore kugira barabe situation uko imeze hanyuma yo akanoti karahera kabasha karaguruka akanoti iwacu tuyita amahera tuyita amahera kuko arahera urumva wubakiye ku mahera wubakiye ku muryango runaka wubakiye ku itayi ivyo birahera ariko igihe wubakiye ku rukundo rw'Imana haleluya haleluya biguma
vyoroha, mukena, mutunga, agwara, agira iki, urukundo rurahaguma. Amen. Kuko kubaka no kwihangana. Kubaka ni ishure rikomeye. Haleluya. Haleluya. Reka rero tubanze tuvugana, nashatse kugira ndabereke yuko benshi bubakira kuri fondation mbi itariyo. Bari bambwiye ngo tuvugane ku mugore aroranye. Sinzi mwebwe ingene muvyita mu migani 31 31. Reka musome mu Kinyarwanda, nibaza ko ariho mwoshobora kuvyumva, shobora kubisoma mu Kirundi ntimuvyumve. Duhere ku murongo w'10. 31 duhere ku murongo w'10 turashikana ku murongo wa 15. Aravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wakubona akabazo, arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwebe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikuye kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo rwe, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Haleluya. Mu Kirundi bavuga ngo umugore aroranye ninde yo muronka. Umugore aroranye, umugore santash, umugore w'igitangaza ninde yo mubona. Baca bamugereranya ngo nutubuye tw'agaciro twitwa Marijani. Utwo tubuye sindatuzi mugabo baraharababu batuvuga ngo nutubuye tuba muri oseya. Donc kugira udushikire urumva biragoye. Si umwari wese ashobora kudushikira. Rero n'umugore ameze gutyo ntapfa kuboneka, udasanzwe. Haleluya. Uwo mugore ibyo nabonye bimuranga, reka mvuge bikeye ubwo nawe urashira ku bindi. Icambere ni umugore w'umunyamasengesho yuzuye nk'emuyera. Amen. Umugore w'umunyamasengesho yuzuye nk'emuyera. Ikigira kabiri ni umugore azi ubwenge. Haleluya. Azi ubwenge, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Utazi ubwenge biragoye ko ushobora kubaka urugo neza. Ikindi akamenya no kuroranya no gutunganya ivyo mu rugo rwiwe, akamenya ama priorite y'urugo rwiwe. Haleluya. Ndaza kugaruka kuri kimwe kimwe, nashatse ko banze ndabivuge. N'umugore azi gukora, atajya mu Kirundi bavuga ngo ntajya indya z'ukwamikara. Kwamikara ni wa mugore agumana agaterekomande kuri televiziyo, araba muboya ariko arateka, meshe yagiye guca amafaranga, yayabura gasanga ya mwaka y'amavuta, ya mwaka y'ikirato, amazura agapanura kubera ajya ibyo kwamikara. Urumva n'umugore azi kubana neza nabo mu rugo rwiwe. Haleluya. Akamenya kubana nabo mu muryango, akamenya kubana nabo mu kibano ciwe. Muriko murema ikibano muracumva? Nukuvuga mu rugo iwawe no hanze yo mu rugo, ukamenya kubana nabo. Uyo mugore araroranye kuko ahezagirwa na bose. Haleluya. Ikindi n'umugore yitaho abandi, yuzuye urukundo, afise ibiganza bitanga. Kuko ndababwira ikintu nabonye kinezera umutima w'umuntu, n'umuntu ahezagirwa n'abantu, n'umuntu afise ibiganza bitanga, kandi Imana iramukunda uyo muntu. Haleluya. Umugore aroranye niko ameze. Ikindi
abera n'icitegererezo abana biwe. Haleluya. Kuko usomye ukabandanya ngaha hepfo ngo abana biwe barahaguruka bakamuhezagira. Twinjire rero muri kimwe kimwe. Umugore w'umunyamasengesho iyo wuzuye mpemu yera, icyo kubako cyose, icyo kubako icyo ari cyo cyose umenya kukijera. Haleluya. Uramenya ngo mbega iyi ntambara izananye, kuko abantu b'Imana hari intambara nyinshi ziba mu rugo kandi tariko ziva kuri uwo mugabo wawe. Aramateka. Haleluya. Aramateka atuma uwo muntu ameze uko. Iyo uri umugore rero yuzuye mpemu yera, uramenya kubera ikizi ntambara ziriko ziraba, kubera iki bimeze gutya, kubera ko umugabo yahindutse, kubera ko uyu mugabo yamashavuye, kubera ko uyu mugabo avuga nabi. Kuko nawe iyo ufise mpemu yera ucumenye ngene umufata. Umugore w'ubwenge ntashobora gutanga rumari ku mugabo ashavuye. N'icyo asaba cyose agisaba mu gihe kimeze neza, mutekanye, atanduru zihari. Kuko umbwiye kumusaba ikintu gihe hari induru byose birapfa. Ibi bintu ndabivuga kubera ndabizi. Jewe iyo naba nagize ikibazo n'umushinga ntayo wanje, sinaryama tutagihejeje kandi nshavuye. Igihe cyose nakoze uko ntacyo nakuyeyo, ariko igihe cyose nabanje nkabimira nkihangana nakuye inyinshi ikomeye. Haleluya. Umugore w'ubwenge, umugore yuzuye mpemu yera, amenya igihe cyo kuvuga n'igihe atari cyo kuvuga. Haleluya. Haleluya. Ibyo ntiwobishobora urangwa na kamere kiwanyu, iwanyu bashavura, iwanyu sinzi imico. Mugabo igihe ufise umuco w'ijuru umenya kubijera. Uri turi kumwe. Kirazira kuvuga igihe cyose ubonye. Fata umwanya ubanze usenge, ubanze wiyumvire mbega ngiye kuvuga iki, mbega ibyo nza kuvuga biraza kungirira akamaro, biraza kuvamo ikintu kizima cyangwa nta kintu kiza kuvamo. Iyo uvuze ushavuye uvuga nabi. Iyi ni ntahe nababwiye ngo maze imyaka 33 ngize mariage. Mu bagore bakara, mu bagore batapfa pasteur ngira arabizi, bataherezwamo narindimo ariko naroroshe. Haleluya. Haleluya. Mpemu yera yaranyoroheje, mpemu yera yarampinguye, mpemu yera yanyigishije gusenga. Mpora ku mavi uko imisi yaremwe, nshobora gusohoka inzu ntabanje gusenga. Haleluya. Umugore aroranye, araterama, ateramira ubugingo bwiwe, ateramira ubw'urugo rwiwe kugira ngo umwasi ntamuce mu ryahumye. Imana idufashe. Umugore twavuganye ko ari umugore azi kuroranya, azi gutunganya mu rugo. Bantu b'Imana, hariho abagabo sinzi ngaha ko bariho, mugaye Bujumbura bariho, umugabo adashaka kuzana umushitsi batateguye nk'indwi zibiri yamubwiye. Abanza kubure, abanza ahanagura amadirisha, abanza hamagara abantu bamufasha kwa justa marido yakorotse. Ngaha babaho. Umugore atazi koga, umugore atazi gusasa. Ushobora kuja mu rugo rw'iyo ugasanga ikirato kiri muri saro, ibintu birajagaraye, amasahani ari umva. Uyu mugore ntaroranye. Umugore aroranye, azi kuroranya ibintu, azi gutondeka ibintu, azi kugira ibintu neza. Umushinga ntayo wanje ni wahora ambwira arakunda ahantu hashashe neza. Kubera nzi ko abikunda, nanjye kubitigwa ico. Ishuka ryanje ni ryiza. Nukuri ndakurahira urabe nzokwereka. Ndajojira kuko ntegerezwa gukora ibimunezera. Kuko ndumufasha wiwe. Umutima wiwe kugira umunezerewe. Imisego akunda imisego myinshi. Nanje mfise nk'imisego 8 mu kitanda cyanje. Murampamagara ndabigishe kuyisasa. Haleluya. Haleluya. Ndayisasa kugira negeze navuga ngo ndatashe mu ya hoteli yanje. Haleluya. Mwige gusasa, mwige kuba abagore beza. Ine ndakubwire, haraho ushobora kubona umugore ukabona yashokoje asa neza, yambaye, urabona nk'ingene yambaye neza, ariko washikiwe cyangwa waraba umugabo wiwe
akavuga none ujya n'umugabo w'ujya mugore cyangwa n'uwo yatiye. Ni ukuri siriko ndabahenda, jewe umugore w'agaciro ndamirabura kubana n'umugabo wiwe. Umugore aroranye ategeza kumenya uko umugabo yariye, uko umugabo yambaye, uko umugabo aryama, byose ukamenya mbega akunda iki. Aba bagabo ndababwirega mwabagore bakunda kurya. Umufatiye kunda ubu mumaze. Sindabahenda, sindiko ndabahenda. Hapo ni sawa, babacumbira ubugari neza, batekera inyama y'isosi nziza. Nutabikora utabikoze aho hanze harabazi kubikora, harababizi. Cyangwa umugore yama avyimvye. Uyu ndakubwira, Satani ndababwije ukuri, ikintu mu buzima nabonye yanka urugo agerageza iminsi yose kurondera akantu ko tuma urugo rutagenda neza, kuko uru rugo yarurwanije rukiri mu itongo rya Edeni, rutaranabaho, rutaranashinga imizi. None yotinya gwawe muri iki kinjana cya interinete n'amarezo sosiyo n'ibiki, yotinya kuza gusamba urwawe. Yaje ata interinete iraza, ata WhatsApp iraza, akarusenya bigashoboka. Rero nukuba maso mukamenya gutunganya urugo neza. Kindi, hari abantu usanga bari umwanda. Mwabadamu mwigiye kwitunganya. Sindabizi ngaho ko bimeze. Ugasanga umudamu cyangwa n'umugabo wawe, ugasanga hari ibintu bitameze neza ku mubiri. Umuntu w'umupfasoni nukumenya kwitunganya. Muri ko murane ndashaka kuvuga, ukamenya kubikora neza. Muri ko muravyumva, umwana wawe bamubona ngo ujya n'umwana wa naka. Mwumvise ngaha ngo umugabo wafise umugore aroranye ngo ashika mu ikoraniro ry'abandi bagabo akagenda ari proud, haleluya, agatambuka bakavuga tujya mugabo nukuri n'umushinga ntahe. Amen. Haraho ubona abagore ukabona basa neza, abagabo ukabona barajondamitse mutwe. Mwabadamu Imana izo bibabaza. Umugabo ateza gufatwa neza. Amen. Kuko Imana yarabonye ko ari byadashoboye, ni we uteza kumufata amaboko ukamusutena. Amen. Ikindi n'umugore atari kinebwe. Mwabantu inanka umugore w'umunebwe, umugore atacahereza amaboko. Umugore nuguhamagara gusa, nukurindira ibyo wakuzaniye. Mugangira ngaha sinzi ko biriho, birahari kurindira kumugabazana. Hinga ndababwira, ubuhongira ntibikinashoboka. Mutakoze mwese ntivyokunda. Umugore aroranye ngo avyuka kare. Niyo wowe udafite akazi ukora ko hanze canke kikimenya, basuvyuke umutegurire impuzu yambara, urabe itagenda afunguye, urabe ivyamakaye y'abana, urabe uvyuke. Ntubu umugore w'ikinebwe ahora aryamye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo uyu mugore ngo avyuka kare, ngo naho ngo bidandazwa byo bakuri ngo abisangayo, wameze nk'amato y'abadandaza. Haleluya, haleluya. Ndanka umuntu yamateza amaboko. Jewe wacu mwishengero icyo kintu naragerageje kugicaho, twamutegereye abantu basohokanwa. None wowe uri kimuga? Hinga ndababwira, jewe narabonye umuntu agendana ubumuga, afise ukuboko kumwe kuri kintoki zitatu, akagira nta kuboko agira, nta n'amaguru afise. Urumva ko uyo muntu amugaye, afise ukuboko kuri kw'intoki zitatu. Ariko ndababwire, n'umukozi cyane, araririmba, aragira amapublicité, ubu haheruka kurongora, yaravyaye, n'umuntu ubona anezerewe, nta muntu atomwitaho n'umwe. None wewe ufise amaguru, ukagira amaboko, ukagira ubwenge, wamuteza amaboko urindiriye, uzokwireguza iki niwashika imbere y'intebe y'Uhoraho? Umugore rero aroranye n'umuntu azi kuvyuka kare. Nibaza ko ndiko ndateba umwanya uri kuransiga. Urumva, n'umugore azi kubana neza. Hinga ndababwiye, hari umuntu muntu ashobora kwakira mu nzu yiwe, n'abatunze yabariye umutima ibara ryaguye.
nyoko bukwaje amazuru yapanura ukaraza kujya musonga umugabo wawe. Umugore aroranye afise umutima wagutse ukwigwamo abandi bose. Haleluya, haleluya. Ukwigwamo abandi bose, ababanyi bawe ukabakunda ukamenya ingene baramutse. Ingene ababwire nukuri iki ndakibabwiye ngiye ndakivuze. Ahantu hatagira urukundo nta mani baho. Imana n'urukundo, ukabona urukundo rwawe rwarazimye, utanezererwa abantu, udashaka kugaburira umuntu mu rugo rwawe, udashobora gukera abantu. Imana muri kubiri. Imana n'urukundo. Umugore adafite amaboko atanga, mvuga umugore mvuga n'umugabo, ukabona ibiganza byawe bidatanga, udashobora kumva ufise impuhwe z'abamerewe nabi, ntushobora kuba umugore aroranye. Umwe w'agaciro. Haleluya, haleluya. Umugore w'agaciro agira amaboko atanga, akunda abantu, yitaba abantu mu rugo rwiwe, kandi ngo ni icitegererezo. Hinga ndababaza, ninde yumva uyu mwanya avuga ati jewe by'ukuri nohagaranga shinga intahe ko ari abantu bashika 20 bashaka kunshingira intahe bakavuga tujya mugore n'igitangaza? Ni benshi. Uriyumvira, ariko ugerageze usenga Imana. Niba batarukundo ufise muri wewe, umva hari ibintu ukora. Imbuto ndababwira, imbuto ubiba niyo wimbura. Niba utagira urwo rukundo, menya ngo uri kubiba mu bana uri kuravyara. Ibyo uri kurakora bazobikora inshuro 2 canke 3. Muriko muranyumva? Bazobikora inshuro zirenga izo wewe uri kurabikora. Rero muhava muvuga muti uyu mugore yagumye ku bagabo, ngira ngaruke ku bagabo. Haleluya. Ngira ndabagarukeko. Hinga ndababwire, abagabo naho navuze ivyo biragoye kubikorera umuntu atagukunda. Biragoye ko kwitaho umugabo wawe ngo umumesurire udusuvetima twiwe, umurabe ko ishati yigoroye, urabe ko ipantaro bimeze neza, umutunganiriza ibyo kurya atagukunda. Biragoye. Haleluya. Imana irategeka umugabo gukunda umugore wiwe, ukamenya icyo akunda. Hariho igihe ubura n'uwubwira. Haleluya. Ubura ubwira n'ingorane, kandi mwicaranye niwe wari kuzibwira kugira ngo aruhure umutima wawe. Amen. Mwabashinga ntahema. Iwacu tubita abashinga ntahe. Umugabo yahawe inshingano zikomeye zisumba n'iz'umugore. Imana yamubwiye ngo ndaguhaye Edeni, uyirinde, uyikorere. Haleluya. Edeni nugo rugo rwawe. Haleluya. Nugo rugo rwawe, udashoboye kurinda uyo mugore, udashoboye kumukorera, udashoboye kumukunda, biragoye ko ibyo byose ashobora kubishikako. Haleluya. Rero umugore arafise rangaje ni imvugo. Hariho imvugo umugore yumva. Rero haraho wibaza umukorera imwe utamenye imvugo yumva, ugasanga uri gukora ibintu bidashobora gukora ku maranga mutima yiwe. Umugore ikintu hariho abagore akunda ko umugabo wiwe naho yotaha muzaniye imbombo gusa. Imbombo gusa. Ukuduza amaranga mutima yiwe, agatelefona abagenzi bakavuga ati jewe umugabo wanje yo yanejereje, yandungiki yanzaniye akabombo uyu munsi agashokora. Abagore ntibagoye ubundi. Ikibazo nukumenya imvugo yumva mbega niyihe. Cyangwa ukamugurira, ukamwitanira kuri anniversaire ukayibuka, ukamugurira agakado. Ariko urashaka kuba dufise umugabo, umukunzi wawe, ugira na anniversaire ntazi n'ukwibaho. Eske wibaza ko byo bidashaka kubabaza umutima wiwe? Muriko murabyumva? Ariko si bose, iyo mvugo si bose bayumva. Nukumubaza ukamenya ngo mbega imvugo ikunezera ni yihe. Haleluya, haleluya. Ariko abandi bumva by'ukuri, yumva yesoka afashe no gufashe gusa kumufata. Nukuri nabadamu babize gutyo kumufata gusa. Mwanicarana muri saro mukaganira umufashe, harabumva iyo mvugo, sivyo? Mumbatara akantu gatoyi,
ariko yo gukorera ibyo ushaka byose bimukoreye kuko niyo mvugo yumva. Haleluya. Ikindi naco kumufata agakunda ko asohokana n'umushinga ntaye wiwe, ukavuga uti iyi weekend nta wundi muntu azokora ngo ni wewe. Harabumbi yo hatewe birangyohera gusohokana nawe. Amen. Birangyohera turiko turatemberana, turiko turaganira, biranyuba. Haleluya. Nkumva ndanezerewe. Rero mwige kumenya imvugo y'abadamu banyu kugira nabo babakorere ibyo mushaka. Amen. Ikindi naco ni umugore iyo ariko arakora ikintu, hari abagabo atamunsi n'umwe yomubwira ati umugore wanje mwiza n'ukuri ibyo uri kurakora n'ibyiza. Haleluya. Kumuduza. Apotre Sostene Imana iguhezagire. Uyu mushinga nta yarabikoze cyane mu mumpera amashi. Hinge ndababwire uramba bari yakunda bivuga ntacyo. Aba bagabo b'abanyamurenge nukuri kw'Imana bazi ntibashaka ko hari abataduza abagore babo ngo babahe ikibanza kibakwiriye. Uri kuranyumva? Ugasanga ejo bundi nagiye kwigisha imusasi. Nkabwira ni mumbwire ingene ushobora gufata umugore wawe ukavuga ngo nk'ubu Renilde cyane ngo akabaza umwana ngo nyoko ari nyoko hanyuma ndabaza none mwebwe mwabadamu mwe namwe muhamagara amazina yabo ngo yatuvuga papa naka nabagenda basaba ikintu kimwe kuva uyu munsi muhindure nta kintu bahereza amaboko ugasanga umugore byose niba ariko arabikora. Urumva birababaje. Rero uyu mukozi w'Imana Imana imuhezagire yaramudugije yaramushira ku rugezo rwiza. Imana imuhe umugisha. Ikindi kumuba hafi. Hariho abantu adashobora gufasha umudamu wiwe kumuha service, iyo aguhamagaye ukamwitaba ari icyo akeneye kumufasha ukamuha hafi. Hariho bandi umuhamagara wumva mu matwi ntamukuvise. Iyo mvuga ivuye umugore. Haleluya. Rero mube hafi abadamu banyu. Amen. Naravye akantu ejo kuri WhatsApp kaheze ngira umutima wanje ugira umvemo. Yari umugabo arafata kuri Facebook yemvita umugore wiwe, muga yidegije ahindura izina ahindura nimero, hama ngo aramwandikira aramwari ati yo atabazi ko nakubonye nkumva ndagukunze. Umugore nyene ati yo uri wa grave wambara neza, aramudiraga. Umugore arirekura atangura kubaza we none sha ukunda iki? Ati ndakunda umuntu antwara kuri piscine, ndakunda umuntu asohokana tukaja muri restaurant. Ati umugabo wanje ntavyankorera. Ariko abwira umugabo wiwe, mugabo atazi ko ari umugabo wiwe. Aravuga akambwira ngo ndagusabye ngo ndifuza ko twobonana ngo uvuga neza ngo uri kuranduza ngo je mfise umugabo w'igipfu ngo nta nari mwambwira ko sa neza. Aravuga hama akamubwira ngo ndagusabye ndakwinginze ngomba ngo ndi muri mission gushango mugabo niyo nagaruka ngo nzogusohokana. Hama rero umugabo adesida yuko musohokana muri restaurant. Acaramubwira ati nk'ubu yovuga ati duhurire kuri Marriott. Umugore acaza kubwira umugabo wiwe ngo urumva ngo muhira ngo bansavye ngo tugende ngo hariho ntuzeye munsi mukuru muhira. Arabesha utuntu. Umugore w'umugabo ati nukuri nugende nta ngorane. hanyuma umuntu uzeye umudamu aripanga arambara neza aragenda. Umugabo nawe acaja muri dushe aranyarutsa koga afata imodoka ariruka acaja kwipointa hahandi. Umugore arashika aca asanga hicaye umugabo wiwe araraba ngo acaravuga ngo none
ngo kugira ngo ni wewe twariko turavugana atego ni jewe muni divorce nta kundi ari umugore aramubwira ati umugore wanje sinarakubabaje sinakubaye hafi ati ndabonye manku ufise kubera ntitwaye neza nk'umugabo ndagusabye umbabarire ati ndagusabye umbabarire ati bijya bintu vyose ukunda ngiye kubigukorera muriko muravyumva papa ndabasabye sintegetse ndasabye ndamwicara badamu banyu ngo ukundi kako ikindi no gukorera kakunezera ukamunezerewe n'igiki ukimukorere umubwire neza nukuri nta kintu baho kiryoha nk'umugabo atera intege umugore wiwe yateze neza umushimire eje zoteka neza gusumba icyo akunda ugikore kuko imbuto uri kurabiba mu bana banyu ntazi kubona abantu bama bariko baragongana bama bariko baratukana umugabo adasangira n'umugore we n'umunsi umwe nibyo barabimbwiye ko gushikira isaha hari abagore badasangira n'abagabo babo none uwo mwana azogenda ejo asangire n'umugabo wiwe rero ndanatwaye akanya Imana ibahezagire